Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yifadikanije n'abakristu bo muri paruwasi yitiriwe umweranda Mikaheli iri mu gisagara ca Ngozi mu nkuka ya misa yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 14 Mukakaro mwaka wa 2024. Umukuru w'igihugu yasavye abakristu ko batokwama bidodomba ngo bihebure kuko ibibura bizokwamaho, ariko kandi ibiba vyose Imana iba ibibona. Yabahamagariye gukingira ibidukikije mu guca imikobeko mu ntumbero yo gukingira isi Imana yaduhaye. Turiko turakeburana kugira ngo iyi si nziza, uwo murima mwiza Imana yahaye Abarundi tuwurime twongere tuwuzigame. Nico gituma mu vyo turimwo harimwo no kuzigama iyi si, nico gituma turiho duca imikobeko muri irici kugira imvura niyagwa ntizisubire kudutwara ibiterwa biri mu mwonga, inzuzi ntizisubire gusesa. No kuvuga yuko ubu turiko turwanya ko atamuvo uzosubira gutwara isi yacu iujana mu mwonga, hanyuma ibiterwa vyacu bigatwagwa. Niwo mugambi dufise. Murumva yuko ni jambo ry'Imana turiho turakurikiza kuko Imana araduhaye umurima mwiza, umurima usa n'umwe wa Edeni. Ubu rero hasigaye ko tuwuhingura tukongera tukawuzigama. Nico rero tumaze ku iminsi no ngaha tugaca dukeburana tuvuga tuti ntidusubire kuza turidodomba ari twere byavuyeko. Niyo abari shetani yaduhaye ubunebwe idusamaza, dusaba Imana idukureko uwo mugwanizi, iyo shetani, kugira ngo twese dukanure tubone ivyiza Imana yaduhaye, hanyuma duheze tubivyaze umusaruro. None turakengurike cyane abasaserdoti muduherereza inkuka y'imisa, mudusabira kugira ngo igihugu cacu kibe igihugu kitagira umwiheburo. Ibibura bizokwamaho kandi n'Imana irabireka bikaba kugira ngo irabe umutima wacu yuko ushobora kwicisha bugufi, ko umutima wacu ushobora kumva Imana, ushobora kumva ko Imana turi kumwe, kuko Imana nta na kimwe izotwima mu gihe tuyemera. Mugabo tumaze kwijijanya imitima ngo ubwo Imana turi kumwe, ngaho rero nayo ikibanza kukureka ukabanza muri ya mvugo yacu ukabanza ugapararangana, hanyuma wapararanganye neza ikavuga iti ngo rero ndakugira umuntu, niho uzobona yuko ari je naguhaye. None dusaba Imana mushobora vyose igume ihezagira Burundi n'Abarundi. Murakoze cyane. Mwijambo ry'Imana dusanga muri Mariko kigabane ca 6 umurongo w'indwi gushika ku 13, umusaserdoti w'umukama Colonel Desire Niyonzima yasavye ko umwe wese yoraba ko ivyo Imana yamushinze vyose ko abiroranya neza atakarenganyo. Yabasavye kandi gusemerera mu kwigisha abo bataramenya ubutumwa bw'Imana. Radio